course, my name is Army Pro the MC, the electricity. Ini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo uwa mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose bica kuri Army Pro Show 257. Ndashaka yuko no musi tugaruka ku nkino z'umupira w'amaguru Primus League, igana muzi neza yuko ku munsi wa gatandatu ariyo ryashobora gutangura nyezina ku bibuga bitandukanye, ku kibuga Intwari hariya kuri Nkuru Nziza Peace Park mu ntara ya Makamba, hariya kuri Ingoma Stadium mu ntara ya Gitega, Igatwaro mu ntara ya Kayanza, eka ndetse no mu zindi ntara. Inkino zarabaye nyezina, imigwi isanzwe kina mu cicaro ca mbere imwe yarashoboye kuvyifatamwo neza, iyindi iranganya mu gihe iyindi yashoboye gutsindwa. Ndashaka ko tugaruka gato ku nkino zagiye ziraba, turazagaruka kuri zimwe mu nkino zagiye ziraba, umugwi wa Burundi Sport Dynamique washoboye gutsinda umugwi wa Atletico Olympique ibitsindo 2-0. Ndakwibutsa yuko mu mugwi wa Atletico Olympique twashoboye kubona abakinyi nka Zokora ari nawe kizigenza umugwi wa Atletico, mu gihe kurundi ruhande twashoboye kubona umukinyi twa Jean-Claude canke Papa Claude muzi neza yuko yigeze guca mu migwi nka Vitalo aracana hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Burundi Sport Dynamique rero itsinda umugwi wa Atletico ibitsindo 2-0. Kurundi ruhande umugwi wa Interstar wari wakubitiye hariya mu ntara ya Gitega kuri Ingoma Stadium, aho washoboye gukina n'umugwi wa Musongati. Umugwi wa Musongati muzi neza yuko washoboye kugura abakinyi batari bake, aho ndavuga umukinyi Dusabe Olivier yahora akina mu mugwi wa Vitalo, Musa Muryango yavuye mu mugwi wa Vitalo, Thompson yavuye mu mugwi wa Vitalo, Edi canke Kabes muzi yuko yakina mu mugwi wa Bomamuru yari umusatirizi w'umugwi wa Bomamuru, n'abandi bagiye batandukanye. Tutibagiye umukinyi twa Emery Kadogo muzi yuko yagiye mu migwi itandukanye ndetse arakubitirana hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Umugwi wa Interstar wari ufise abakinyi nka Mbirizi Eric, wari ufise abakinyi nka Afizi yavuye aronka ikarata itukura. Umugwi rero wa Interstar uza gutsindwa igitsindo 1-0 none umugwi wa Musongati. Tukiri ngaho nyene mu ntara ya Gitega, hari derby komeye cyane ku munsi w'Imana, aho imigwi isanzwe iri muri Academy ya Message. Ndavuga umugwi wa Message Ngozi wari uramutse uja mu ntara ya Gitega gutara mu mitwe n'umugwi wa Flambeau du Centre muzi yuko kinamwo abakinyi nka Asman Amisi, abakinyi nka Emega Kiza n'abandi bagiye batandukanye. Washoboye gutsinda umugwi wa Message Ngozi ku nshuro ya mbere ibitsindo 3-0. Mu gisagara ca Bujumbura ku munsi w'Imana umugwi wa Vitalo utana mu mitwe n'umugwi wa Rukinzo muzi yuko yabuze abakinyi nka ba Landry yahora kina mu mugwi wa Kayanza United. Rukinzo iza gutsinda umugwi wa Vitalo ibitsindo 2-0. Muri ino ndwi turimo ku munsi wa gatandatu hariya kuri Stade Intwari ruzoba rwambikanye isaha 10 umugwi wa Vitalo n'umugwi wa Interstar. Azoba ari derby ikomeye cyane, mu gihe kurundi ruhande umugwi wa Flambeau du Centre uzoba uri kuratana mu mitwe n'umugwi wa Rukinzo. Azoba ari ku munsi w'Imana isaha 10 nyene hariya kuri Stade Intwari. Muri kano kanya rero ndashaka umuntu wese akarakurikirana kino kiganiro kumbura ashobore kuja muri comment agira icyo ashikirije kuri zino nkino za Primus League. Ico tukwemereye nuko kuri Army Pro Show tuzokwama tubabwira ingene izo nkino zizoza ziragenda. Mwari kumwe na Army Pro the MC, ku ruhande rwa kabiri nari kumwe na Silva. Iyi ni Army Pro Show 257. Twariko turababwira amakuru avuga muri Primus League.